twarabonye yuko hariho abahungabanye mbere hariho n'ubitavye Imana kubera uko guhungabana. Rero twagira dusabe abegereye uyu cankwe uriya baba babona afise guhungabana, muremeshanye binaniranye umutware kwa muganga. Tugira Imana dusanzwe dufise ikigo gisanzwe kitaho aba bafise ihungabana, kuko birashika iyo umuntu ashikiwe n'ibintu adashobora kwakira bimurengeye agahungabana ataronse abamuba hafi n'ubuzima kubutakaza. Rero twagira tubasabe aho turi mu ngo no mu miryango tuze turakurikiranana, hanyuma abagize ibibazo nk'ivyo mubatware kwa muganga hariya ku Mubuga. Ivyo muvyumve kuko burya amagara yacu n'ubusa tutayabungabunze turafise guhura n'ibibazo. Ikigira kabiri ndashaka gushikiriza nuko iyo habaye akajagari nk'akabaye gatumwe n'impanuka mw'ijoro ryakeye, hariho muri twebwe nyene babandi twita barusumira mu nduru baca bashaka kuza kurondera kurya ivyo batabiriye ubuye. Ivyo twaravyumvise kandi twaranabibonye. Hari nabo bariko barondera gukiza ivyabo vyari biri ngaha, mbere bakabihereza abantu bari mu micungararo, mugabo uno musi bakaba batariko bashaka kubibasubiza. Rero twagira dusabe yuko abantu baba barakiriye ivyo abantu bariko baracikiza ku muriro babitange, hanyuma nabo baba bafise abo babihaye nkumbure bakaba babona bariko barabagora ko twavyumvise. Turi igipolisi inkuru zose bafise bazishikiriza igipolisi kiraza kubatunganiriza. Ikindi nashaka gushikiriza, urabona uko hameze ntawovuga ngo aca asubira kuhakorera, hagira habe igikorwa cyo kuhasukura. Baba kandi tubizeza yuko ivyo vyo kuhasukura bitomara umwanya muniniya, kubera tuzi ariho hari uburaro n'uburamuko ku miryango myinshi. Twifuza yuko vyoca binyaruka kugira abari basanzwe bagira ico bahakorera ariho hari habatunze basubire ku mirimo.